bo kwicara bakavuga bati fata ingingo ruhasha bive mu majambo hafatwa ingingo. Bo rero bisaba ko leta yoja ku kivi y'ibireti gahinduka, ije ku kivi hindura y'ibireti tuhindure. None ubukere bwira budushikaneyo bigende gute? Nkuko mubizi haheruka gusohoka icegeranyo cy'Banki Nkuru y'Igihugu yitwa Rapport du Comité de Politique Monétaire, icegeranyo c'isuzuma ryabaye kugira barabe ingene Uburundi leta ikoresha amafaranga, ingene la gestion budgétaire imeze, kugira yerekane aho tugwaye dushobore gukosora. Iyo rapport de politique monétaire rero yo mu bisanzwe twanashimye kubona isuye kuzirasohoka kuko niyerekana ubutunzi bw'igihugu ngene babwifashe nko kwita imese ukabibona ugacuraba niyo twari tuvuye. Ni ibintu rero mugabo birerekana yuko ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi butifashe neza, kandi indongozi z'igihugu zibimenye bikubita agashi hafatwa ingingo zishobora gutuma ibintu bigenda bitera imbere. Ubwa mbere hoho uravye nko ku mwaka waraye uheze wa 2022 ubona yuko Burundi bwonyene muri aka karere arico gihugu kitongereje umwimbu bikwiye croissance économique rimwe n'ibice 8%. Mugabo agenda mu Rwanda ugasanga no 8%, muri Tanzania 7%, muri Uganda 6%. Urumva umwimbu nturi kuriyongera. Mbere abantu uko biyongera basumba ingene umwimbu uri kuriyongera, nk'ico ni kintu done twabonye. Ibyo bintu rero biza kubana bidushira mu karambaraye. Hari ikintu citwa reserve de change y'amafaranga ari mu bubiko muri BRB y'agaciro, n'ubu uboneka aragenda aracari kuzandwiza ibiri imbere atera amanuka. Navuga ko hari ikibazo gikomeye. Ibijanye n'amadeni, mu minsi twavuze ko ideni ry'u Burundi ringana hafi miliyaridi 600 vy'amafaranga y'amarundi. Mbwa n'ubu turabona neza yuko muri trimestre hari miliyaridi 100 zirenga leta yafashe ku ideni. 100 miliyari iyi trimestre, kwindwi ku8 no ku9 twabibonyemo. Hama kandi turabona yuko uravye nko ku mwaka uheze zijya mfashanyo bita don projet urabona ko zagabanutse, bica bizana igihengere kinini. Umwaka uheze zari miliyoni 58 kuri no trimestre, mugubu ni 43 twafashe mu marundi. Ayo mahera tangwa n'abafashe Burundi ariyo bita don projet, umva yaragabanutse. Ugacuraba ivyo dushorera hanze, ikawa yo yarabaye akamaramaza. Numvise bavuga yuko umukuru w'Igihugu navuga yuko ngo babata bayagumye ngaha, byaranantangaje ngo ngushira ko yashotse no mu Kiniga. Urumva ivyo ni bibona dutohoreza kuko ni ibintu byo binateye ubwo. Hanyuma ikindi nuko tubona ayo madeni yatse leta yagiye kuyakaha mu gihugu hagati yo 100 miliyari, n'ubundi yashira mu mabanki n'ibiki. Kabona neza yuko hari kibazo kuko n'amabanki ari karasatirizwa, yani naco gituma uri kurabona mbere bateye banavuga bati hongerezwe na capitalisation yayo, abantu hongereza imitari. Mwarabibonye amabanki arasatije ku ideni rya leta rya bikorera utwabo. Mu minsi heze bariko baravuga yuko amato doro finance bari cyo bita todoro finance mayo bahora bagira guha amahera amabanki ku giciro gitoyi cyane cyane iyo yatanze amadeni aja mu byo bita ivyiterambere ry'igihugu, secteur porteur de croissance. Mugo twabonye ko taux directeur iri ku 10, iyo taux directeur rero kera wasanga ari ku 9 ku 8 so yaduze. Urumva ijya nito amabanki agiye kwaka amahera muri BRB, inyungu bazori ha BRB. Amabanki agiye kwaka amahera ayo gukoresha todoro financement mu Banki Nkuru y'Igihugu, nk'ibanki ifasha yani mabanki. Urumva rero nivyo birashobora gutuma ku vy'amatodente hagira igihinduka ku mabanki, igihe hari kararondera amafaranga yo gufinansa birashobora guhindura repercussion. Ni nk'umuntu ushobora kudugija igiciro caho yahora kura amafaranga. Ivyo rero urumva byerekana yuko ubutunzi bw'igihugu butifashe neza.
tuko twagira n'impungenge tubona n'ivy'igitoro vyasubiriye kubumengo ni kibazo. Twibaza rero yuko bo kwicara bakavuga bafata ingingo ruhasha bive mu majambo hafatwa ingingo. Hanyuma ikindi naco nuko ubwo buryo tubona ko tubuze mu gihugu, hariho icegeranyo giheruka gusohoka ica banki nkuru y'igihugu politique monétaire cari iki, hari icegeranyo giheruka gusohoka naco ca wa mugwi wagira ibarura ry'ingene leta ikoresha amafaranga. Ese leta yo kwizegwa n'abantu bakayifasha bakayigurana bakagira iki, baca barabira ingene cyose ni nk'ibirete yabirete y'umunyeshuri. Ibirete ibi ni nk'ivyigwa y'amapiya camera nk'ivyigwa ufisa ngahe, urabona kuba uri munsi nyuma jeke iba ari D, mugabo ubona hahuzuye amade gusa. Iyi ni birete d'evaluation. Humba huzuye amade aho ariko barabati mbega fiabilité du budget, mbega amafaranga akoreshwa gute, mbega amafaranga akoreshwa mu muco, mbega amafaranga mu gukoreshwa baraba imigambi y'iterambere akaba ariyo bisunga canke bikubakora ivyabo. Eske controle ya budget iraba ngo barabanyonora canke bagira gute? Eske araba audit ya budget ingene bikogwa? Eske leta iramenya ubutunzi bwayo aho buri mu magatife yose ikabumenya? Eske abanyagihugu baramenyeshwa ingene leta iriko irakoresha amahera, amaraporo bakaronka, bariko barategura integuro barabwira abarundi? Urabona hose aho bigeze. Urumva rero nkahanye kugira urwizegwe biragoye, ibireti biragoye. Ubu rero dusaba ko leta yoja ku kivi ibireti gahinduka, ije ku kivi hindura ibireti duhindure. None ubu bukere bugira budushikaneyo bigende gute? Nejo ibireti cyo mu nama twari kumwe n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, iyi narayimuhaye ejo nyene iteka reveriye, nayimuhaye ejo nahagurutse ndamushikiriza ngiye ibireti genda mukore muve muri politike ngiyi, nayimushikirije ejo amakunga kinje mu nama ari yadukoranije, va muri politike ngiyi. Sino ibintu jese mbone yo turiko tubaje igihugu kitagera ku munsi gihindura ibintu ngo amareforme akogwe, amateka ahinduka, abantu tukama atakiriko kirakogwa, mugabo turi mu majambo gusa turiko turavuga ibintu ntibikunda. Hanyuma ugasanga ni raporo n'ibiri muri raporo nabivuze ukunyene, nabimushikirije ukunyene umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, nabimubwiye uko nyene ejo, n'ubu ndabisubiyemo. Mwe muri politike ni igihugu cifashe gutya, ahubwo icara muhindura ibintu. Iyi raporo yani ya Parsem mugira ya y'igihugu. Nuko rero ivyo rero turafise kubitera kwa kabo, twibaza ko ari umutegetsi akomeye muri iki gihugu. Ivyo rero twabibushikije kugira hagire ico korerwa kugihereye nyene hariya hari iwabo, bahindure bajya abantu babugura amaburo, bahindure bajya bakade baza barashira uko baza kuboha ibintu ngaha, bagisha amasubira ati mutagiye kudukiza ngo ibintu bihinduke, ashikayo kandi so babashiraho.